Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye kwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Dusabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo c'Amamuko ku kigabane k'icenda kuva ku karongo ka 18 kugeza ku karongo ka 27. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Nowa n'abahungu biwe. Semu, Kamu na Yafeti nibo bahungu ba Nowa basohotse bava mu bwato. Uwo Kamu ni wese wa Kanani. Abo nibo bahungu batatu ba Nowa, nibo babaye inkomoko y'abantu bakwiye isi yose. Nowa umurimyi aba ari we wa mbere atera umuzabibu, hanyuma anywa umuvinyu araboregwa, yiyambura impuzu ari mu ihema ryiwe. Kamu se wa Kanani abona se wiwe Nowa ari gusa, abibwira bene wabo babiri bari hanze. Semu na Yafeti bafata igikwemu bagitwara ku bitugu byabo bombi uko ari babiri, bagendesha umugongo, bafuka se wabo, baraba inyuma ntibabona ubwambure base. Nowa yikanguye, umuvinyu umaze kumuvako, amenya ibyo umuhungu wiwe mutoyi yamugiriye. Avuga ati, Kanani arakavumwa, arakaba umuja w'abaja ba bene wabo. Aca avuga ati, ntihahezagirwe umukama Imana ya Semu, Kanani nawe abe umuja wiwe. Imana irakagabira Yafeti agerere mu mahema ya Samu, Kanani nawe abe umuja wiwe. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana, dushima Imana, aleluya, amen. Abana b'Imana, iki ni igitabo cy'Itanguriro canke se c'Amamuko. Tugiye kumva inkuru ya Nowa n'abahungu biwe, ariko hasa igitabo cy'Itanguriro kiratwereka ibintu byinshi dukwiye gufata nka nkama, tukamenya intandaro y'ibiriko biraba muri iki gihe ngaha mu isi. Turaza kwinjira cyane mu bya Israeli canke se Palestina. Ubwo reka dutangure turabe. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo Nowa n'abahungu biwe. 18. Semu, Kamu na Yafeti nibo bahungu ba Nowa basohotse bava mu bwato. Uwo Kanani ni wese wa Kanahani. Aha baratubwira abahungu batatu ba Nowa bavanye mu bwato ubwo umwuzure wari wabaye mu isi, abantu Imana imaze gukubura isi. Turazi neza ko Nowa yari mu bwato, yari yakoze iby'Imana yamutegetse. Ariko hano baravuga ngo uwo Kamu ni wese wa Kanahani. Ngo Kamu ni wese wa Kanahani. Ndashaka tuje kuraba cyane kuri iki gihugu cya Kanahani. Kanahani ariyo Israeli canke se ariyo Palestina. Noneho tumenye ingene byagiye biragenda. 19. Abo nibo bahungu batatu ba Nowa, nibo babaye inkomoko y'abantu bakwiye isi yose. Ngo abo bahungu batatu ba Nowa nibo babaye inkomoko y'abantu bakwiye isi yose. Ubwo abantu bose bari ku isi twazananye kuri abo bahungu batatu ba Nowa. 20 haravuga ngo Nowa umurimyi aba ari we wa mbere atera umuzabibu. Nowa yari umurimyi
niwe yabaye uwa mbere gutera umuzabibu. Hanyuma anywa umuvinyu araboregwa yiyambura impuzu ari mu ihema ryiwe. Ubwo yaranyoye umuvinyu araboregwa, noneho ngo yiyambura impuzu, yikura impuzu, mugabo ngo ari mu ihema ryiwe. Kamu se wa Kanahani abona se wiwe Nowa ari gusa, abibwira bene wabo babiri bari hanze ngo Kamu se wa Kanahani, Kamu se wa Kanahani abona Nowa ari gusa, ho kugira mupfuke acaza guhamagara bene wabo iyo bari hanze, ariko bakadusigurira Kamu ari we se wa Kanahani. Buriya rero bana b'Imana, Bibiliya kweri, Bibiliya irasobanutse neza, kuko ubu Kamu baramuvuga neza ko ari we se wa Kanahani. Kanahani ariyo Isirayeli. Ubwo turabandanya 23. Semu na Yafeti bafata igikwemu bagitwara ku bitugu byabo bombi uko ari babiri, bagendesha umugongo bapfuka se wabo, baraba inyuma ntibabona ubwambure bwa se. Aha, Semu na Yafeti abahungu biwe babiri bamaze kumva ibyo Kamu ababwiye, bobo baca batora igikwemu, barondera igikwemu barakijana mu bitugu byabo kuntu kugira bapfuke se wiwe Nowa batabonye ubwambure bwa se. Bo bashiraga syambara kuri se mu gihe mutoyi wabo yari atari yabyitwararitse kuvuga ngo agirire neza papa wiwe. 24. Nowa yikanguye umuvinyu umaze kumuvako, amenya ibyo umuhungu wiwe mutoyi yamugiriye. Ngo Nowa yikanguye umuvinyu umaze kumuvako, amenya ibyo umuhungu wiwe mutoya yamugiriye ari we Kamu. Ubwo yarababaye, ubwo bakurwe baramubwiye ati amaze kubona yikanguye, kumbure baramubwiye ingene byagenze, kandi niko kuri baramubwiye ingene byagenze. 25. Avuga ati Kanahani arakavuma arakaba umuja w'abaja ba bene wabo. Nowa ishavurira mu ryari rirumbira ku muzukuru wiwe, aca avuga ngo Kanahani arakavuma arakaba umuja w'abaja ba bene wabo. Kanahani avumye umwana wa Kamu, ntiyavumye umuhungu wiwe Kamu, yavumye umuzukuru wiwe umwana wa Kamu. Hano batubwiye ko Kamu ni wese wa Kanahani. Kanahani rero, uyu Kanahani ariwe yari yatoranye hajya muri Isirayeli cyangwa se hajya muri Palestina bariko baragwanira. 26. acavuga ati nihahezagirwe umukama Imana ya Semu. Noneho Nowa atangwe guhezagira Semu wa muhungu yamwambitse, nihahezagirwe umukama Imana ya Semu, Kanahani nawe abe umuja wiwe. Ubwo Kanahani ngo abe umuja wa Semu. 27. Imana irakagabira Yafeti agerere mu mahema ya Semu, Kanahani nawe abe umuja wiwe. Yongera aravuga ati Imana irakagabira Yafeti, Imana igabire Yafeti agerere mu mahema ya Semu, Kanahani nawe abe umuja wiwe. Mbega Imana ihezagire Yafeti na mwene wabo Semu, bazosangire, baze bakundane, baze babumwe, mbese nyene baze babumwe. Arongera Kanahani nawe abe umuja wiwe, ngo Kanahani nawe abe umuja wiwe. Bana b'Imana, buriya rero umuvumo si mwiza, kuvuma abana si byiza. Jewe naho umwana yonkorera ibingana iki
sinigera ndamuvuma amate cyane ndamubwira ngo akiva ngo agapfuta bayimana urakandi oya kubera hari gihe naho rankorera amakosa mama akambwira ngo sha mama ikintu yakunda kumbwira ngo sha ngo nkwipfuriza kuzovyara ngo nturi umukobwa ngo uzovyare ngo nawe uzubona abana ngo kuri kurangora ngo uzubona ingene abana bagora none rero hari gihe bariko barangora ngo biteze agatima kuri bya bindi mama yambwira nkumva kweri rero buriya imivumo irakurikirana kandi nyene umuvumo uvumwe n'umuvyeyi uragukurikirana iyo biri mu kuri by'ukuri basi rero ubwo rero ikintu nashatse murabona ko batubwira Semu na Kamu na Yafeti aba bahungu ba Nowa kandi bakadusigurira ko Kamu ari wese wa Kanahani. Kamu ni wese wa Kanahani. Kanahani rero Kanahani ni hajya nyene muri Israel ariho muri Palestina. Nukuvuga tugomba turabe amateka yaranze Palestina canke se Israeli kubera canke se abayuda abayahudi amateka avuga ko hariho umugabo yitwa mbega tugiye kuraba ingene bagiye barahunga n'igitumu bariko baripfuza kuba bo bari mu gihugu cyabo batakitwa impunzi kandi navyo ni byiza kuba babayeho bafise igihugu cyabo gusa nuko bariko baragerageza no kwirukana abandi mugabo nicyo gituma dushaka kuza turasanzurura Bibiliya turabe impamvu. Hariho umugabo yitwa Theodora Hazo yaba nawene yari umuyahudi yaba muri Austria ariko kavukire kiwe yari yavukiye muri Australia mugabo akaba yari karakorera muri Austria. Ubwo rero yari umumenyesha makuru murazi ko abamenyesha makuru bagenda hirya no hino barondera amakuru yo gutanga mu binyamakuru ibintu nk'ibyo. Rero uyo agenda mu Bufaransa hirya no hino ku isi abayahudi canke se abayuda bari barasanzaye kubera intambara kuva kera bagwana urabona kuva kuri Dawudi ngene bagiye baragwana kuri bana Bukondonozori mbese nyene bari barasanzarira mu bihugu bitandukanye. Ubwo rero Theodora agiye mu Bufaransa aho yibaza ati uko biri kose mu Bufaransa hoho yumva kumenga nta toteza riri hari kuko hari ibintu byo kuvuga ko gutoteza abandi bantu atari byiza nubwo abayahudi bababona ko ari abantu badashoboka babafata nk'abantu badashoboka batagira umubano mwiza n'abandi mugabo sinibaza gusa barabacinyiza nabo mugabo bagakora ubuzi bwo aribwo bwose ngo ntibinefaguza akazi. Basi rero muri icyo gihugu cyo mu Bufaransa uwo Theodora Hazo aza kubona umusirikare yitwa Dreyfus yari umusirikare mu Bufaransa ariko baza kumufata bamuta mu gasho bamwagiriza ko asohora amakuru y'Ubufaransa. N'ubu nyene Dreyfus yari umuyahudi hanyuma bamushira mu gasho kandi bamucira urubanza rwo guherayo. Ubwo rero bakavuga ko yaha amakuru abadagi cyangwa ubudagi agasohora amakuru y'icyo gihugu mugabo nyuma baje kubona ko bari bamubesheye bari bamwihenze ko bari bamubesheye. Rero Theodora Hazo
araraba aravuga ati none twebwe abayuda mu isi yose ko batwanka nkaho tutagira iyo tuva nkaho tutagira iyo twavuye baduhora iki aca atangura kwigira inama y'ukuntu akwiye kurondera bene wabo bakaraba icyo bakora kugira basubirane igihugu cyabo. Wenyene yabanje kwiyumvira aratekereza inkomoko yabo, aratekereza ahera guhera kuri Nowa kuja kuri Dawudi, kuja kuri Aburahamu, Izahake, Yakobo, ba Dawudi, ba Salomo. Araraba aramenya ko Dawudi, murazi Dawudi yashatse kubakira ingoro Imana, urusengero Imana iravuga ati wewe ntiwonyubakira keretse umwana wawe. Salomo yubaka urusengero. Mbega hazo ibyo byose arabikwega, aramenya neza ati ibyo ari byo byose igihugu cyacu hajya muri Palestina. Hariya muri Palestina rero hari hatuye Abarabu, hari hatuye canke se haba Abarabu. Mugabo aramenya ati uko biri kose nicyo gihugu cyacu. Catangura kuzararondeza abantu guhera aho nyene mu Bufaransa yari yagiye gukorera, abo muri Amerika, hirya no hino ku isi atangura kurondeza abo Bayahudi, batangura kuza bakorana twa mitingi, arababwira ati uko biri kose tubayeho nk'abatagira igihugu, hirya no hino mu isi turi impunzi, haba mu Bwongereza, haba muri za Japani, haba muri mbese ku isi bari baranyabagiye ari bitwa impunzi. Aravuga ati rero igihugu cyacu kiri hajya muri Palestina, tugomba gukora ibishoboka byose tukajoja iwacu. Mugabo naho yari arabipanga gutyo, byari bishakirwa aho bohurira bagakora inama. Usibye ko aho baba bipfuza guhurira wasanga abandi leta yaho idashobora kubemerera. Mugabo muri Switzerland biza gukunda baragenda barahahurira bakorana inama. Ubwo abadiaspora bose bitwa ko barabayahudi, ubwo abadiaspora ubu n'amaburiburi wokoranya abadiaspora b'abarundi iti duhurire muri Amerika, yo bishira kuri Facebook canke amatelefone yo cana ko bikoroha. Ariko rero hazo ntivyari bimworohe gukoranya diaspora ku isi yose kugira bahure bakora inama baganire ku by'igihugu cyabo. Mugabo buke mu inama ya mbere bavuga ko yahuriyemo abantu 200 bakora inama. Nyuma burya ngo barashatse no kuba boja kuba mu Bugande, ngo baragiye kumvikana n'umwami, kubera igihugu gihugu cya Palestina cyatwagwa muri Ottoman. Umwami yahatwara baragerageje kumwumvisa ko yobaha icyo gihugu, hanyuma bakazoza baratanga amakori. Mugabo umwami arabyanka. Ibyo barabyihanganira, ariko nyuma biyumvira kuja mu Bugande, kubera Ubugande bavuganye n'igihugu cy'Ubwongereza. Igihugu cy'Ubwongereza cyarabanje kirabyanka. Mugabo kubera Palestina yari itwawe muri aho muri Ottoman,
ariko nyuma ubwongereza bwaje kurwana na Ottomani. Hariho umwami yitwa Sultani yatwara Ottomani. Sultani niwe yari yabankiye yuko batoza kuba muri Palestina kuko barasigura ati iki n'igihugu cyacu. Basi rero baza kwiyumvira ko boja mu Bugande, baratumayo n'abantu kwatata kwaraba, mugabo nyuma baramushwanira Theodora hazo yuko aho hantu mu Buganda atari heza ho kuba, kubera bo bari abayahudi bari barabaye mu bihugu bitandukanye ku isi, bamaze kubona imiji, bazi kubaka, bazi mbega ngo aho abayahudi bagiye baba bafise ikiganza kiza, ibyo bakora byose biremera. Rero mugabo nyuma baca baja inama y'ukuntu bozocengetera bakaja muri Palestina. Nyuma batangura kuza baja muri Palestina kuko amanama yarakomeje arabandanya. Nyuma baza kuja muri Murantunga, burya harashushe hano hantu cyane. Baza kuja bakusanya amahera, noneho bakarungika muri Palestina canke bakaja muri Palestina bakagura ibibanza canke se bakagura amatongo, bakaguma baza baragura. Ubwo Palestina irijajaye kubera yari yarakolonejwe na Ottoman. Yoyo yumva ko buriya iyo hariho igihe umuntu azaguraka afise icyagamije uwundi atazi icyagamije. Hagera igihe rero bamera nk'abariko abagukigwa bagura amatongo. Bigeraho rero Ottoman yaje kugwana n'Abongereza. Abongereza bageraho babona yuko bagiye gutsindwa. Noneho abayahudi n'abaroti baza gukusanya amahera baha Abongereza, kuko Abongereza barababwiye ati muduha amafaranga tugwana intambara, nitwayitsinda tuzoca tubaha ya gihugu cya Palestina. Hanyuma barayabaha, bayaha Abongereza. Abongereza baragwana baca baratsinda. Sultani aratsindwa, Palestina ija ku Bongereza. Narigeze kubivuga buriya na iyo Israeli nayone ntabwo ari igihugu cyoba gifise umwami canke perezida. Uwugitwara wo twokwita nka perezida ni minisitiri wa mbere, kubera kiri muri cyakolonizwe mbese n'Abongereza canke bakigaruriwe n'Abongereza, nkuko nayi Australia iri mu Bwongereza. Umwami ni Umwongereza. Ibyo narigeze kubidondagura n'ibihugu umwami atwara icyo gihe. Mbere hari yagitwara Elizabeth umwamikazi, ubu rero hariko haratwara umuhungu wiwe kuko ujya mu nyokuru mu myaka 2 iheze yaritavye Imana. Basi rero bamwe baragwanye, rero Ubwongereza buca buratsinda, buca burigarurira cya gihugu cya Palestina. Noneho b'Abayahudi baba bararose uburyo bwo kwinjira muri Palestina biboroheye. Baca baragura rero batangura kubaka ibintu byabo. Hanyuma nyene bavuga ati mugomba kuduha rero igihugu nkuko twabisezeranye. Koko Abongereza baravuga okay, genda mugisikire. Rero bamaze kugishikamwo barubaka Palestina. Rero iza isiduka ibona ko ibintu bikomeye. Abayahudi bamaze kuyigarurira ahantu hanini, batangura gutera ivurugu. Abo Bayahudi nabo kubera ubuzima babaye mu bihugu bitandukanye, barasanzaye bahangayitse, mugabo bakamenya ubwenge, batangura gusinga igisoda, batangura no kudashaka gutwarwa n'Abanyapalestina, ahubwo baba aribo batangura gutwara
no gushinga amategeko. Abanyapalestina rero barashavura batangura kugwana, ibintu bitangura kuzugumba biba bibi. Rero bigeraho hasere canke se oni ibyinjiramwo, harageraho ibagaburira, ariko Palestina ikavuga ati iki ni igihugu cyacu, aba bayahudi baje baraduteye. Urumva abayahudi bavuga ati genda mu mateka yose murabe, iki ni igihugu cyacu, ni igihugu cyacu Imana yaduhaye kuva kuri Aburahamu. Kandi nicyo gihugu cyitwa Kanahani, aricyo gihugu Imana yari yaragabiye Aburahamu, aricyo Imana yahaye Aburahamu. Aburahamu nawe akagenda kiragabiwe. Ubwo uko biri kose nuko iminota biri kwihuta, tuzorushirizaho no kuza turabisoma kugira tubitahure. Ubwo rero nubwi odi iri kwihuta, icyo twomenya cyo Kanahani niyo Isirayeli, niyo Palestina. Kumbure kubera baje ba Palestina nabara, nabwo Bibiliya iragenda ibisigura. Kumbure Imana hari gihe yogira ubuntu ugasanga barumvikanye, Palestina nayo bakayiha bakabarekera aho bari, hakabandikwa ko nk'igihugu cyabo. Kuko urumva ubu Isirayeli ivuga ati ni wacu, ahubwo niba tubomore bahave. Abo ba Palestina nabo bakavuga ati natwe ni wacu, ni mwaduteye ku gihugu cyacu, tugomba kukibana. Mu bo b'Abanyapalestina ubu barasaba ati twumvikane tubane, kuko twese turi bamwe, canke se ni igihugu cyacu ntimwokidukura muko. Ubwo rero tuzokomeza tubandanya turaba amateka ya Isirayeli, ariko iyo Isirayeli twumve ko ariyo yari ya Kanani, umwuzukuru wa Nowa, kandi Nowa mwenyewe ariwe yari yaravumye Kanani ko azoba umuja w'abandi. Ubwo rero tuzokomeza tubirabe. Mukama Imana bahezagire, mwarahezagiwe. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen.